none nk'umunsi wovyuka ugasanga iyo main profile account yawe ijya professional mode yitaninze off yazimye, waruzi ko ucuhera kuri 0. Nimba warufise aba followers 1000, warufise aba ami 1000, warufise aba ami 2000, warufise aba 3000, warufise aba 5000, ugacuvuga ngo reka mpindure professional mode kugira ngo abari yo nduza, abari yo nzokorera ko mpaka. Hari abantu iyo tuvuze gucreate page baba bumva umengo na maviews dushaka, umengo sinzi ntibabitahure, abenshi ntabitahura hano. Ariko reka ndagusigurire impamvu zimwe zishanka 2 cyangwa 3 4 zotuma wewe iyo main profile account ya ufise utayishimira yonyene ugacreate na page hampande yo kuba ufise niyo main profile account. Ubwa mbere hoho bajya bagenzi wari ufise bijya 5,000, bijya 2,000, bijya 3,000, umenye ko abantu akenshi mwiganye bo kugatumba, abagenzi mwagiye musabana ubugenzi batanakuzi. So abo bantu akenshi burya ntibitayeho ibintu uri kurakora kuko ntibakuzi, mwapfuye guhana ubugenzi. Hari n'igihe usanga bagize ngo demande dami ngo nakavuza demande yami, ugaca confirma ntanakuzi, ntazi ibyo ukora. Uyo muntu mw'ivyo bihumbi byinshi wari ufise ubona kumengo ubihinduye aba followers, wabona kumengo biragufasha cyane. Abo bantu benshi muri bo ntibitaye kuraba ivyo ukora. Abenshi nabo mwiganye usanga barakurusha n'amanota usanga mutari n'abagenzi bari close, ugasanga ntibana kwitaho. So abenshi rero muri abo ntibaba bibanezwe no kuraba ivyo uri kurakora, baba bumva atakamaro bibafitiye ivyo uri kuragira. Amweke yuko uretse ko hariho abenshi abashobora kuvamwo bakabikurikirana n'ivyo cyane baguha n'ama like, ariko hari n'abenshi batanabinezwe nubwo baca kuri video yawe cyo bagenda nk'imodoka iri ku mumanuko. Abo rero ugaca ubishimira. Abandi ni bamwe bo kugatumba, bamwe bakuzi ngo ni naka muhungu wa naka, nta birebire nta birenze n'ibiki. Abandi nabo nyene mwahuriye ku marazo sosiyo mutanazinanyi, batazi yuko uri mu content creator, batanavyitayeho. Ariko paragisida simpakanye barashobora kubikunda, ariko kandi ibice byinshi kwijana byabo bantu wari ufise babagenzi, baba friend, baba ami, ugacuva ngo reka ndugize iyi nyene ndayiduze ndayihindure professional mode ikore nka page, ni vyiza ntavyo nanse. Ariko abo bantu ibice byinshi kwijana ntibaraba ibintu vyawe. Ni naco gituma abeshi ngaha bisanga ama views ataduga kandi afise ibihumbi 7, ibihumbi 8, akabona shira ko video, akabona ntibayiraba, akabona mengo ntirikiraraba, akabona afise 2,000 by'aba followers, 3,000 by'aba followers, kubera yahinduye ya main profile account akahindura akaja muri professional mode. Haguma yibaza ngo abo followers ngo bariko ngo babwizo kuraba ibintu vyiwe, kumbe ni babandi babagenzi, babandi bo kw'ishure, babandi mwahura mutazinanyi, babandi bo kugatumba bakusaba ubugenzi ukaba confirm ubugenzi, ntibabiraba. Ariko kuri page iki kintu kirakomeye. Ujya muntu arinza afata umwanzuro akagufollowing agafunda kuri follow wahereye kuri 0 followers. Impamvu twama tuvuga tuti create page, ejo narabivuze urubuga rwa Facebook creators babyitangarije baravuga ngo iyo umuntu adafise page ni kosa rikomeye. Baciye berekana akantu kameze nka comedy, baca berekana umuntu afise ikarata ayikarayiduza, yerekana ngo nukuvuga ni nk'umuntu asa n'umuntu ari mu rubuga mugabo ashobora guhabwa umwanya n'umwanya, ashobora guhabwa ikarata itukura. Murabizi by'ikarata itukura, abazi by'umupira w'amaguru uca usohoka mu kibuga. Reka sigure hano gato, umunsi wo kwisanga ijya professional mode yahindutse gitaninga off, waruzi ko iyo main profile account abo bantu bona baba followers bazoca bahinduka bakaba babagenzi wari ufite. Nimba wari ufite 2,000 bazoca bagaruka aho nyene, nimba wari ufite 3,000 bazogaruka aho nyene, nimba wari ufite 5,000 bazogaruka aho nyene. Abantu benshi ibintu navyo bariko baratahura kandi
aba bitahura ndazi ko bazonshimira mu nyuma. Ico ni kimwe. Ica kabiri, ushobora kwisanga mu bihano kuri iyo main profile account kandi abesha usanga babibereye mu bihano. Kubera iki? Main profile account irabangamirwa cyane kuja mu bihano. Main profile account irabangamirwa kuja mu bihano. Abenshi rero babona bafise 2,000, 5,000, 3,000 gacigira ngo reka mpindure professional mode, akabona ko mengo niho vyoroshe. Mu gihe ujya muntu ahereye kuri 0 agakreya page, ujya muntu arinze afata umwanzuro wo kumufollowinga yamukunze. Erega hakugira byinshi bibi, wogira bike vyiza. Reka nkubwire ikindi kintu gikomeye cyane gose. Iyo ufise main profile account ukaba uri mu gihugu kitari eligible, nundi muntu afise page akaba ari mu gihugu kitari eligible, mwese hamwe muri mu gihugu kitari eligible, wewe ufise main profile account wahinduye ikaba professional mode ukayitaninga on ikaba nka page, bizokugora kusaba umuntu ari mu gihugu kiri eligible ngo agupostingire uronke monetization, kubera yuko bizogusaba ko umuha uzomuhereza ijya modo passe na email yawe, hanyuma wewe uca usohokamwo. Bivuze ngo ujya muntu azosoma ama message yawe, azosoma ibintu vyawe byose mwavugana n'abagenzi, azokwandikira abantu, urumva, kubera wamuhaye main profile account yawe. Ikindi, wewe bizogusaba kusohoka muri iyo main profile account yawe kugira ngo kumbure wewe umuhe ama video kuri WhatsApp agupostingire. Wewe ntuzosubira kwinjira muri iyo main profile account yawe, bivuze ngo nta muntu uzosubira kwandikira kuri iyo konte. Abantu bazokwandikira ntuzishura, ujya ni wazobishura wewe undi wahereza konte yawe imwe main profile account, kuko ni wari mu gihugu kiri eligible abone kugupostingira uronke monetization. Sinzi ko muri ko muratahura ngaha bariko barumviriza ino video bashoboye kugira hano, kuko abenshi baniyumviriza umunota umwe bagaca bigira, ejo bakagwa mu bihano, bakagwa muri yerere, bakarogereta, bakavuca bavango ngo ntavyo twamenye. Aha rero ibi ndiko ndavuga birakomeye, biri mu mpamvu ndiko ndavuga zikwiye gugutuma wowe udakwiye kubaho udakreatinze page. None muntu nta mahera bigusaba. Ikibazo rero abenshi bagira nkereya video zerekana ingene mu create, abenshi ugasanga bariko baratawa kuba bavuga ngo ninde yomfasha ku create page, nofuma ndamuhemba nkamuriha, mu gihe uraba video gusa byonyene ngiye kukwereka hano, bigatuma wewe woshobora kuyikrera mu munota umwe gusa cyangwa iminota 2 ugakreate page imeze neza. Nariko ndavuga ibyo kutanga konte ukayiha umuntu ari mu gihugu kiri eligible kugira ngo agupostingire. Aha wewe kuri main profile account bizokugumira, mu gihe kuri page vyoroshe cyane kuko umugira admin. Ufyonze kuri admin ukamuhubu admin, uwo muntu ari muri, ashobora kuba ari muri USA, ashobora kuba ari muri Canada, mu Faransa, Bwongereza, muri Kenya, muri Uganda, muri Tanzania, muri South Africa, muri Egypt, muri Nigeria, mu Bwongereza, muri Espagne, mu Buholande, muri Norvege. Ukamuha admin ukazura muha amaposte yawe kuri WhatsApp akagupostingira. Wewe cyo gihe ugumana access kuri page yawe no kuri ya main profile account yawe, wogumura ibikorwa nyene biko biragenda. Aho ni mu gihe wawe undafise main profile account yonyene. Nimba ari yashaka kumonetiza mu gihe ari muri mu Rwanda canke muri mu Burundi, muri Zambia, ivyo bihugu bitari eligible, wewe bizosaba yuko iyo konti asa nkaho yitanza yihevye, ayihaye umuntu afashe riske. Uyo muntu nimba ataro mwizigigwa, urazi yuko ashobora kugutwara main profile account yawe akayigutwara, akandikira abantu, akabandikira ama message wowe utabizi, mu gihe ari umuntu adafise atabwizigirwa afise, atariko kaza ariko arakora ari nk'umuntu w'umugizi wa nabi, ashobora kuba yona biba amafaranga, akabandikira ibintu kanaka, karaba abantu muramwandikiranira akabandikira, ugasanga wuragize ikibazo. Aho ndiko ndavuga kuri gwa ruhande rw'abantu bari mu bihugu bitari eligible. Ugihe ufise main profile account biraza kuguhanga kugira uyimonetize, kuko uwasaba ko uyiha umuntu ari mu gihugu kiri eligible akakufasha kugira monetization.
wewe rero mu gihe udafise page biza kukugora, biza kugutera stress, kandi biza kuba muri risk yoshobora gutuma iyo main profile account yawe itakara, uyo muntu yandikira abantu, uyo muntu ayigutwara, nta bantu uzosura kwandikira, ariko kuri page umugira admin ku bintu kanaka akora kandi agapostinga, nawe ukaguma uraba gusa, wewe gusa no postinga, ariko wewe ujya postinga hari ibintu atemerewe, kuko main profile account ya creatinze yo page nta burenganzira ayifise ko. Sinzi ko muri ko muratahura. Aha rero ibi birakomeye cyane gose. Iki coco navuze cuko umunsi umwe ushobora gukora erreur ugasanga ijya professional mode wayizimije, ugasubira kuri zero, ugasubira kuduza gushasha. Urumva ko ico gica kiba ikibazo gikomeye cyane. Ico ni mu gihe page ifite page menshi gusumba main profile account. Iyi niyo mpamvu rero, izo nizo mpamvu ndondaguye zishobora gutuma wewe udakwiye kubaho udafise page ya Facebook. Ni muri serious, nimba byukuri uri mu bantu bashaka kugiza amafaranga kuri Facebook, create page my brother my sister. Yes, wanashaka page iroroshye kuduza gusumba main profile account. Ikindi ryoheye ko nuko ujya muntu wa mbere umwe agufollowinze kugera ku bantu bazogufollowinga bose n'umuntu yagukunze, kuko byinshi bibi birutwa na bike byiza. Bajya abantu bose mwahora mwigana, abantu barabagenza, abantu mwahore kuri Facebook, abantu batanakinizwe n'ivyabo bo gatumba bo mu miryango, batanakunezwe abo hari n'igihe bataraba ibyo postinga. Hari abantu benshi rero batabizi, abantu mwiganya, abantu mwarabakoze ahantu kanaka, mwakoranye muri company, mwigishanije, mwararanye ahantu kereke pare, hanyuma mukamenyana, mukahana ubugenzi. Abenshi abo mu miryango bavyara bene wanya, hari n'igihe batanaraba ibintu vyawe my brother my sister. Create page kuko ujya muntu wa mbere agufollowinze kuva kuri 1 2 3 4 5 6 7 ugakwijana, abo bantu nabigiciro kuko abantu bagufollowinze kubera bakunze content yawe. Ariko bajya abantu basanzwe ko ngo naba friend ugacubahindura bakaba ba followers, nta nivyo banamenya ko bahinduye aba followers. Nivyo bazobibona, harabakira like, sinanse ko harababikurikira, harababiraba, ariko abenshi muri bo ibice byinshi kwijana ni bangwiza umurongo gusa, kandi bagaca bavuga mu Kirundi ngo ubuyi bwishi ntibukora umusururu. Ari naco gituma uzosanga umuntu yifitiye agapage kiwe gakurikiranwa n'abantu bamufollowinze kuva kuri zero, kubera aragapage nubwo azoba yifite 5,000 6,000 by'aba followers. Umuntu wa mbere yamufollowinze azoba yamufollowinze kubera kunda content yiwe. Uyo muntu azoraba video ayiheze, uyo muntu azovyuka ati ngiye kuri page ya naka kubera hari ibintu nabonye postinga byanje nkunda, kuko abantu barabagenzi, hari n'igihe ivyo bintu postinga atani ivyo bananetswe. Nk'ubu nka jewe nimba nigisha ibintu bya Facebook, hakaba umuntu wo muri famille cyangwa umuntu yari umugenzi wanje, ibi bintu atani impano na ntoya bifisemwo, canke n'umuntu cakemutse mu buzima bwiwe, umuntu mwiganye yarabaye na ministre, kumbure ni n'umugwiza tunga akomeye kurusha wewe ibyo uri kurakora, anumva umengo nta n'ivyuzi urimwo. Ariko hari abantu bifasha, hari abantu babiriko birafasha. Uri umukomedi, hari abantu mwiganye b'umujinya adakunda no gutwenga, abo bantu none bazora bizo komedi zawe. Abo bantu biba bigoye. Uri umuvuga butumwa, uvuga ijambo ry'Imana, ugasanga abantu barabagenzi bawe n'abayisilamu nk'akarorero. None ivyo uvuga vy'ijambo ry'Imana rya Yesu, batakunda Yesu, utavuga ivy'ikisilamu, abo bantu ntibazora bizo video. Nabo bakunda Imana, ariko mu gihe mudahuje kuri doctrine yo kwizera, bizogutuma usanga ivyo bintu postinga bajya abantu bagize ngo baraba friend ngo bahinduye aba followers batabiraba, usanga atari muri domaine yabo. Ariko ni watangura page ugashiraho content kanaka, abo bantu bazoyiraba, akagufollowinga, yayiravyo content akarinda gufollowinga aba yayikunze. Reka ndakwisabire gukora kada kantu kaga kurutoke guruko mugakoreko ugafyondeko, hanyuma
ushobora gupartage ino video ku muntu umwe canke babiri canke ahantu kanaka hamwe gusa, hanyuma ako kantu ka sabone canke subscribe gafyondeko, ucubona akantu k'agakengeri ugafyondeko, wemeza ahantu handitse tout, hanyuma uhafyonzeko, no kuvuga ngo igihe cyose nzoshiraho video wewe ushobora kuyibona mu bantu ba mbere, kandi nta video nimwe ushobora kuba yo gucika. Reka rero ntabarambi mu majambo menshi, ndakwereka ingene ushobora kuba wo create page ifise amagara meza, ifise kakajambo follow, hanyuma ifise kandi bisabwa byose bikwiye. Ndakwereka ingene ushobora kuba wo yikreya mu minota mike cyane. Twagiye, nimba wakoze ibyo nakubwiye, subscribe, cyone ugakengeri, wemeze tout, hanyuma ushire ko like, uparataje no video no ku muntu umwe gusa ubikore, hanyuma twibandanize nino video. Twagiye. Abantu benshi bapfa gukreya page zitagira santi imeze neza. Nguko uko bakreya page, urafyonda amatuya turongo dutatu, hanyuma ukaza hano munsi see more canke voile please, ukaza hano ukaraba ahantu handitse page. Imaze gufyonda page rero hano uraserukira hano hantu hasanzwe hari yindi page, ariko hejuru hari hano handitse create, mu gifaransa habanditse créer. Hanyuma maze kubona iryo jambo créer, baca bakuzanira hano ahantu wandika izina ryawe. Mu kwandika rero rino zina, gerageza uhuze n'izina rifitaniye isano n'ivyo wipfuza gukora, canke wiyumvire izina rishobora guhurirana ni na page yawe, konte wahorana isanzwe, main profile account, canke wandike izina ubona ko abantu bashobora gukunda bivanye n'ivyo wari usanzwe upostinga kuri profile account isanzwe yawe. Nka murabona je nanditse François online money school. François online money school niryo zina rya page nkreye hano. Ugafyonda kuri next, hano baca bakuzanira ahandi wandika, ucagura ibikorano byawe uko wewe uri. Hano turaza kwandika digital creator, nawe urashobora kwandika uko nyene, aho nta na kimwe ntacyo bitwaye. Ushobora kwandika digital creator cyane ko kwandika entertainment, urahitamwo ibintu nk'ivyo bivanye n'ibyo ushaka. Hanyuma ugafyonda kuri create. Maze gufyonda kuri create, barakuzanira hano bio rero ni hahandi wandika wewe ibyo uzokora nyezina. Nimba ari ibintu bibiri canke bitatu, ntukwiye kurenza bitatu canke bibiri. Hano urandika ibyo ushaka kuzokora. Nka murabona jewe nanditse Facebook monetization. Hano murabona nanditse Facebook monetization, ndashiraho ikindi kigira kabiri. Hanyuma niba nshaka kuzokora ibintu bibiri, ndashobora kwandika ikindi. Hano tuze twandike crypto money canke crypto education basic. Twandike crypto education basic. Ibi no kuvuga nivyo nzokora mu bijanye no kwigisha canke content yanje. Content yanje rero ishobora kuzoba iri kirakora bino bintu bitatu. Aha rero nawe uca wiyumvira bivanye n'ivyo uzokora. Je navuze Facebook monetization, nongera mvuga crypto education basic, nongera mvuga application zizewe, application zizewe nuko zikora. Hano rero namaze kwandika application zizewe nuko zikora, nukuvuga yuko ibi nivyo nshobora kuzocisha kuri ino page. Hano ncafyonda kuri next, maze gufyonda kuri next, baratujana kuri etape ikurikira. Etape ikurikira rero nukuvuga yuko tubandanya gushiramwo vyangombwa kugira ngo page ibifise amagara meza. Aho nimba ufise website urayishiramwo, nimba ufise email yo ni ngombwa ubwirizwa kuyishiramwo. Hanyuma ugashiramwo na numero de telefone, ugashiramwo na adresse y'igihugu urimwo. Hano baratwereka ingene ushobora gucagura ifoto ushira kuri cover ya page yawe. Hanyuma ugacagura na cover ya profile, ugafyonda kuri next. Iyo umaze gufyonda kuri next rero page yawe iraza kuba ready mu masegonda make cyane. Page yawe iza kuba yamaze kuba
ready za kuba yamaze kuba created hano nkuko ubibona. Hano rero barakubwira ngo bano bagenzi usanzwe uvise kuri ya profile yawe uracagura hano abantu 1000 maze abo bantu 1000 bose ukabarungikira invitation. Iyo maze guselectiona urafyonda kuri next. Abo bantu 1000 basanzwe bari kuri ya profile yawe create ko ino konte canke ino page hanyuma ugafyonda kuri invite them. So urabatumiye invite hanyuma ugafyonda kuri next. Ngaho ubutumire bwamaze kugenda ngaho ugafyonda kuri done. Nukuvuga ngo page yawe yamaze kuba created. Hano murabona ngo page health good. Hano batwetse ko ari good, banavuze ngo page health batwetse ko ari good. Nukuvuga ngo gaha ibimeze neza. Itari good utakompress ibintu neza bakwereka yuko itari good, bakaca kwereka mu rangi ritukura. Hano rero tugomba dushyiraho ka kantu kagira ngo follow, kaza muri commentaire canke kuri page yawe abantu bagashobora kugira follow byoroshe. Hano urahitamo kwa kundi twabikora. Hano hari message ukabona yuko wahemeje, hanyuma umaze kubona ko hemeje hariko kajya kabona ugasa na bre, ugaca ufyonda hano kuri next. Ifyonze kuri next rero wamaze kwemeza ngaha kuri message. Iyo wamaze kwemeza kuri message hanyuma uraza ugafyonda aha kuri next kugira ngo ka jambo follow kazohore kaza iyo uri kuragira commentaire. Kandi nabwiye ko iyo uri kuragira commentaire bikuza page yawe, bikuza konte yawe ku rwego rwo hejuru, kuko bituma abantu bakuko mubibona. Rero hano page yamaze kuba yorangira. Iyo umaze kubona tuno tuvi twose dusa no gwatsi rubisi, dusa na ve, nukuvuga ngo page imeze neza, nta kibazo na kimwe ifise. Ushobora kuba wotangura kwandika inyandiko zawe. So mukore like, comment, mupartage no kubandi, hanyuma batarakora follow mukore follow kugira ngo video zibashikire mu bambere.